nuko by'ukuri ushobora kubona ukikujwe n'ibibazo bitandukanye, ushobora kubona atasaganyiriza ufise ugacika intege, ariko nagira ndagukomeze nkubwire ngo by'ukuri ni waba uhagararanye n'Imana, ni waba uhagaze aho Imana igushaka, ntutinye. Gideyoni yahawe ibimuri n'ibibindi, ariko twebwe twahawe iki? Twahawe ijambo. Ibi bibindi bigereranywa n'ijambo. Haleluya. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana y'imbabazi n'urukundo, ngiye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Turi muri mpwemu yera, umufasha mwiza twahawe. Mwami Imana, tuje twifatanya n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima no kugushira hejuru. Inyoni ziriko ziraririmba zivuga ubukuru bwawe no gukomera kwawe, zivuga urukundo zikunda kuko urazitwararika. Ntizirima, ntizigira ibigega kandi ntizimbura, ariko uzigaburira uko bukeye n'uko bwije. N'amashurwe ku misozi arashajije gusumba na Salomo, naho yari umutunzi. Natwe nk'abana b'abantu, Mwami Imana waremye mu ishusho ryawe, tuje tugushimira ko tuzi neza kubwo wadukunze rurenze uko twebwe tworumenya. Watanze Kristo ngo apfe ku musaraba ku bwacu. Mwami Imana, umwana umwe wari ufise mu ijuru w'ikinege, kugira ngo aduhe ubwiza n'inkomezi ziwe. None ndagushimiye Imana ko uri mu ruhande rwacu, kandi atakintu na kimwe cobasha kutunyiganyiza. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze gutyo, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo Imana iyo iri mu ruhande rwawe, abansi uko bungana kose, uko bangana kose ntaco bo gutwara. Haleluya. Kuko Imana ishoboye gukoresha n'amabuye kugira ngo ikugwanirire. Haleluya. Ishobora gukoresha akantu gasuzuguritse ikihesha icubahiro. Rero iyo uri kumwe n'Imana ntukwiye gutinya. Reka dusome mu Bacamanza igice c'indwi, turasoma kuva ku murongo w'9 dushikane ku murongo wa 18. Haravuga ngo Gideyoni aja gutata Abamidiyani. Mwijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati, bahasi umanuke aho bacumbitse, kuko ndabatanze mu maboko yawe. Ariko ni waba utinya kumanukayo, jana n'uwo mukozi wawe Pura, umanuke aho bacumbitse, wumvirize ibyo bavuga, niho uja kurema, ubone kumanuka kubatera. Nuko amanukana n'uwo mukozi wiwe Pura, bashikira ku ngabo za mbere ziteramye aho bacumbitse. Kandi Abamidiyani, Abamaleki nabo mu buseruko bose bari bakubise ico kiyaya kirazima, ari amasinzi nk'inzige, n'ingamiya zabo zitoharurika, ari amasinzi nk'umusenyi wo kwisesero ry'ikiyaga. Nuko Gideyoni ashitseyo, yumva umuntu arotorera indoto mugenzi we ati, ndose indoto, mbona irobe ry'umutsima wa sayiri ritembagara rishika mu mahema y'Abamidiyani, ryikubita kw'ihema. Iryo hema rirubama rirambarara hasi. Mugenzi we aramwishura ati, nta kindi, iyi ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi w'Umwisirayeli. Imana yatanze Abamidiyani n'ingabo zabo zose mu maboko yiwe. Nuko Gideyoni yumvise izo ndoto nuko zisobanuwe, ashima Imana, asubira mu mahema y'Abisirayeli, arababarira ati, nimuve hasi, kuko Uhoraho atanze Abamidiyani mu maboko yanyu. Nuko abo bantu uko ari 300 abagaburamwo imigwi 3, umuntu wese amuha inzamba n'umubindi uri gusa urimwo urumuri. Arababarira ati, muje kundabirako uko nja gukora muba ariko mukora. Nitwashika ku macumbi ya mbere, uko nja kugira namwe mugire kuno.
ninavuza inzamba jewe n'abo turi kumwe bose, namwe muce muvuza inzamba ku mpande zose z'aho bacumbitse, mwihe akarurumuti kubw'Uhoraho na Gideyoni. Amen. Gideyoni Imana iramubarira ati rero kugira ushire ubwoba umenye ko ndi kumwe nawe, manuka aho Abamidiyani bashagaje, ati wumve ibyo bavuga. Ngo hanyuma aramanuka, Imana ikiterereza indoto umwe mu bari bateramye, ngo abona ngo hare ngo irobe ngo ritembagaye ngo rigwa ku ihema ry'Abamidiyani, ngo hama babona rirubamye hasi. Ngo acaravuga turazi ati bibisigura iki? Ati iyi ni inkota ya Gideyoni, n'Uhoraho adutanze mu maboko yiwe. Haleluya. Gideyoni ngo avyumvise aravuga ati Mana ndagushimiye kuri kumwe nanje. Haleluya, haleluya. Hanyuma aca asubira hehe? Aca asubira inyuma, aja kubwira bagenzi be ati nimuze rero dutonde urugamba. Haleluya. Ati nimuze dutonde urugamba kuko Imana iduhaye abansi bacu mu biganza byacu. Haleluya. Hanyuma ngo baramanuka. Ijambo ngomba kuvuga cyane muri ibi nibiki? Nuko by'ukuri ushobora kubona ukikujwe n'ibibazo bitandukanye, ushobora kubona atasaganyiriza ufise ugacika intege, ariko nagira ndagukomeze nkubwire ngo by'ukuri ni waba uhagararanye n'Imana, ni waba uhagaze aho Imana igushaka, ntutinye. Haleluya. Ntutinye. Imana ibihanze amaso byose. Haleluya. Imana iri mu ruhande rwawe, ngo abansi bacu nta kintu na kimwe bashobora kudutwara. Kuko uravye wumvise abantu bari bahari, ibikoresho bari bafise byari byinshi, ariko Gideyoni ari kumwe n'abantu batarenga 300. Haleluya. Yari afise abantu batarenga 300, ariko kubera yari yavuganye n'Imana, akaba yizeye Imana yiwe, nta na kimwe cyamuhungabanya, nta na kimwe cyamutera ubwoba. Yarazi kuyavuza ariyo kwizerwa no kubikora izobikora. Haleluya. Kwitegerezwa kubagwanirira. Ariko urumva iyo determination, urumva iyo assurance, urumva uko kwizera. Uhagararanye n'abantu 300, abane n'amasinzi ngo ngana n'umusenyi wo ku kiyaga, bafise ibigwanisho bikomeye. Bobo bari bafise ibibindi n'ibimuri. Urumva ibibindi n'ibimuri. Ibibindi vyo mariki, ibindi vyo gwana urugamba, ibimuri vyo gwana urugamba. Abandi bafise amashari do komba, bafise ibigwanisho bikomeye. Wumva wo haguruka ukagenda. Ariko Gideyoni aravuga ngo iyambariye ndayizeye. Haleluya. Iyambariye ndayizeye. Ndazi neza ko urugamba atari urwanje, urugamba rw'Imana. Ese natwe uyu munsi two kwizera Imana tukamenya ko urugamba tugwana atari urwacu, ko ari urw'Imana. Haleluya. Tukamenya ngo ibiduhagurukiye uko bingana kose ko bitadushobora. Haleluya. Ndashikeneye ngo uko kwizera kuduge muri wewe nande, tumenye ngo iyavuze niyo kwizerwa. Haleluya. Ikindi kintu nagomba kuvuga nga Gideyoni arababwira tumviriza ntimukore uko mwebwe mwigombera, mundabireko. Haleluya. Natwe dukwiye kurabira kurinde ku mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Dukore uko atubariye, dukore uko ijambo ry'Imana rivuga, kuko kenshi dukunda gukora uko twebwe dushaka. Ukoze uko ushaka ntuzotsinda, ariko ni wakora uko umwami wawe ashaka, nta kabuza intsinzi ni yawe. Gideyoni arababwira ati mundabireko, kuko niwe yavuganye n'Imana. Haleluya. Nawe iri jambo niryo rikumurikira, niryo rimurikira ibirenge byacu ngo ntibitsitare. Niryo ryonyene rituma tunesha umwansi. Haleluya. Kuko nicyo kigwanisho twahawe. Gideyoni yahawe ibimuri n'ibibindi. Ariko twebwe twahawe iki? Twahawe ijambo. Ibi bibindi bigereranywa n'ijambo. Haleluya. Haleluya. Nivyo bigira iki? Niryo ritumurikira, rituma tudatsitara, rituma tudatsindwa. Haleluya. Kuko
niryagwira muri twebwe, intsinzi iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Nkuko na Gideyoni yizeye ijambo ry'Imana, akora uko Imana yamubwiye, intsinzi iba mu ruhande rwiwe. Ntiyatinya ingabo zimusagaje imbere, ntiyatinya ibigwanisho bafise, ntiyatinya ikintu na kimwe, ariko aravuga ngo Imana nizeye nizotuma byose bikunda, nizotuma ndonka intsinzi. Nawe nta kindi kizotuma utsinda. Ntuzotsinda kubera ufise ubutunzi bw'isi, ntuzotsinda kubera ndazi ufise inkomezi, ariko uzotsinda kubera iyo wizeye iri mu ruhande rwawe. Haleluya. Haleluya. Kandi ukora uko ijambo ry'Imana rivuga. Ese icyo uyu munsi twese tukarongorwa n'iri jambo, twese tukarongorwa n'iri jambo, kuko Imana yacu yaravuze ngo, babwiye Yeremiya ngo wewe Yeremiya we, ngo mbega ubonye iki? Ngo mbonye igiti cy'umurinzi. Ngo hama iravuga ngo ubonye neza, ngo uko niko ndinda ijambo ryanje. Haleluya. Imana irinda ijambo ryayo. Yaravuze ngo hagira ngo n'urunyugutu rumwe ruva ku ijambo Imana yivugiye, ngo yo kwemera isi n'ijuru bigakugwaho. Imana rero ihagaze ku ijambo ryayo. Turyizere. Haleluya. Ni iry'ukuri. Nta kintu na kimwe gikwiye kudutera ubwoba. Nta kintu na kimwe gikwiye kudutera ubwoba. Iyo yavuze niyo ifise ijambo rya nyuma ku baremwe n'ivyaremwe byose. Haleluya. Haleluya. Niyo ifise ijambo rya nyuma. Rero tuyizere. Hari aho je nitegereza abantu ukabona bigira ibikoko, bigira bakomeye. Nkubwire muntu w'Imana, garuka ku rufatiro. Ukomeye ni Kristo wenyene. Haleluya. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mugira umunsi mwiza. Imana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka uryagure kandi urigire rinini mu bugingo bw'abana bawe, kugira ngo baremweshe naryo kandi bakomezwe naryo. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe. Mugira umunsi mwiza.